nta majambo menshi na bintu bivuga ko nko nababwiye nti ivyasama inyishu yavyo bizohaba Joje nyene ari je ngaragaje benshi barabinsavye Sauda garagaza nimba ari Sami tumumenye nimba ari uwundi muntu tumumenye kuko urateye ikibazo rero Sami naramushavuriye Sami naramwanse Ebana abakobwa turi benshi abahungu ni bake mani Oriza yere ko mushari wawe yocagira yoba afise n'abandi bantu bari ku ruhande abafise ntavyo nzi atabafise ntavyo nzi me je ndaba ujya mwanya turi kumwe bigenda gute turiko turavugana bigenda gute ico nshaka arakimpa iki ivyo nivyo ndaba nivyo nyamukuru sinshobora kuraba ngo ibiki ndamucunze hoho nibindi nta muntu umucungo nto cunga umuntu eske jarazi ivyiwanje pembeni none Sauda ndashaka kuja nawe gatoya muri iki gihe nyene wari umaze imisi uri ugwaye twaragerageje nk'inyishu Media kugerageza kurondera ukuri kujanye n'ibintu vyawe sinzi ko muri imisi warukize sinzi ko wabashije ko nabonye ufise na telefone iri ku ruhande rwawe ndibaza ko ugerageza kuyikoresha twararondeye bose wa Sami turondera n'abakobwa bakinana na Sami kuri muri Rukundo TV twaravuganye nabo hari umwe mu bakobwa bababajwe n'ibyo yagushikiye hari n'abandi bavuze ko ibyagushikiye byoshikira abandi sambara kundwa niyo mpamvu nibi amajambo menshi bijya bintu wavyumvise bibonye je nakubwiye nti ibintu vyiwanje byavugiye ko amajambo menshi byarambabaje yarigeze no kurungika audio muri groupe ndiko ndarira numva umenga je urazi impamvu nakoresha telefone maze kubona twege twenyene mu journaliste ata support irimo maze kubona yuko umugenzo yamerewe nabi ukaca ushaka kwivugiriza mu bundi buryarya utarashika kuri tere cyangwa ukagirane naho umuntu mamugizene niba bimeze uko nurumva iyo maze kumva yuko bikora vugiramwe amajambo menshi ntabwo nabashe kandi kugirane kubivuga kufata telefone ko nabona umenga ndaduza umutima ndababara nkacandira ariko ndashima bambaye hafi bashitse kuza kundaba me kuraba abara bavuze ngo ibiki nibindi je kuri Sami nta majambo menshi na bintu bivuga ko nko nababwiye nti ivyasama inyishu yavyo bizohaba Joje nyene ari je ngaragaje benshi barabinsavye Sauda garagaza nimba ari Sami tumumenye nimba ari uwundi muntu tumumenye kuko urateye ikibazo rero Sami naramushavuriye Sami naramwanse ndanka kumuvugisha ndagirane ariko mu nyuma je mfatira yuko je ibi byose ni vyisi man Jen ibi byose ndifatira yuko ari vyisi no musi turiho eje nituzaho tuzohurira nta bifu nkeneye kugirana n'umuntu kuko no musi ndahari nga eje noshobora kugira ingora naho umuntu nigiriye ko bifu ari bazomfasha none Sauda ndakubaza kandi kabazo Sami nawe nyene tubigiyeko kandi narashigikiye ngo bamwirukane ariko reka nanje agatima gasoye kandi kagaruke gato Sami ariko nawe ubu azira kuba yaragukunze utamukunze aziriki urukundo ni kindi kintu utobivuga Sami nimba yarankunze si bibi mfite ama message tuvugana ngaha akanyandikira yaraje ngaha muhira aravugana na mama aramusaba ikigongwe je mu buzima bwanje ntanzigongera nujya mukobwa ngire kijya kintu kubwiyo naramutahuye urukundo ni rubi urukundo rugutuma ukora ikintu utari jalousie niyo mpamvu ntuzokunda umuntu mugirire ibintu zenya byinshi urukundo byinshi cyane gose amwe ushobora kugirana rero ibintu by'urukundo nta numwe atarabicamo me urazi woshobora no kwica umuntu ugashobora kuroga n'undi muntu kubera urukundo rabriere ngene agiye kuroga akoresha umwanya kubera mani ndakugitskuri ibintu by'urukundo gusa hari ahantu dukwiriye kuza turabiha so umuntu ubukwiriye gukunda umuntu ariko urwo rukundo rwawe ukaraba niyo ugiye kurushira ahariyo siko kuko kenshi urukundo
ni gwiza ariko amaruhero n'amaruhero ruruhira kugira iki kubabaza rero na Samire umva yaraje aravuga turavugana Mesa yumvira gute umusi zo kugaragaza kuri kwawe Samire zo kwifata gute kandi uravye n'ingene yawe uzi gute ko yo bari Samire bakozi ba Inyishu Media ibintu biracari ariko Sauda tutaragenda kure ndashaka kubaza kuri kibazo c'abajournaliste kuko nk'abafani bariko baragukurikirana bakuraba sivyo bavuga ati Sauda ivuga kutubwira uyo mu journaliste uwari basic kubera iki ivyo abikora apana mu journaliste twese aba journaliste ni dukundana turi njyajya kutagishaka kukivuga nko kubona uje imbere ya kamera ufashe intuzenya uri kuriyeza ko no imbere yo kuyeza ku bantu iyeze wewe nyene ku mutima wawe iyeze je natangwe kumenyekana kubwa muri wa Live ariko je koresha umwanya urabona ko dukorana turabagenzi koresha umwanya n'umuntu twama dushwana misi yose dufiki kwigira ko ari gukoresha umwanya kandi ndashima ko yamaze kubibona narigeze kumubwira koresha umwanya kabuke wigira ku mugenzi ku muntu amaze gutanga 100,000 agirene so atari banga uyo muntu yatanze 100,000 uwo muvuga kugira abafana bamumwe ikintu cyose kigenda etape par etape hari umunsi nawe nyene nzo ko sibanga man yes oya birakenewe ko amenyekana siko ni ubwo buntu bwiwe amakora amenyekane amenye ko ibyo bintu akora atari byiza no mubwira yuko ndazi maze kuvuga 100,000 n'umujournaliste Nimba aza kuraba ikiganiro amaze kwimenya wariwe n'ubundi rero n'ubundi butumwa ngenda muhaye bumushikire noshora kumubwira nti kwiyorobeka ni bibi urumva yes noshora kuvuga nti ndi umukobwa wa mbere abakobwa benshi banyandikira bambaza n'umusa uyu muntu kanaka ameze gute Sauda uyu muntu ameze gute ngaca ndabo bakobwa moshe monami nkabumvira uruma twumvise ijesho none ndakubaze Sauda yari amafaranga y'umukobwa w'abandi amafaranga arenga miliyoni zingahe umukobwa agenda kumbwira abajournaliste babiri Sauda umva hari wabafungishije ari n'uwundi yatanze 100,000 cyane n'umwe nyene ibi byose bari kwarabikora kubwo guta wakalite hasi bakubagerageza uko ariko kose barondera inguvu ino nino twoko ronka ikintu kimeze gute cyo guta wakalite hasi eske batayito wapi none nk'ubujewe mvuye muri wakalite wahurunyanka nkungo kubera nkora muri wakalite nkayivamo ejo tuzohurira mu bundi buzima bumva izo bunyankiye kigasha misanzwe ivyo nyene ni vya bindi nyene bisira kandi kugaruka kuko tarukundo rugize iki ruhari kandi gini naco surukundo mva ni cya kibazo c'uburyarya je ndakwereka Sauda ko ndagukunda yikora umengo aragize arashoboye umenga aragize je no shora kuvuga kira muntu wese n'umushehe uyu mwuga tukora twese yes nibyo no munsi agize ikibazo canke jewe canke Andy canke Starboy canke Landry canke Gucci okay urumva no ntuzenya benshi cyane gose ugize ikibazo canke ushaka support tugushire hejuru canke haje na TV ariyo yose igomba kugurura twese dukora bimwe tuguhe support urumva duhane support kuko inyuma imbere ya kamera n'ubuzima inyuma kamera hari ubundi buzima ariko bakavyiyibagira bakavyiyibagira kabuki nuwibona ubuzima burahinduka sheri no musuribona uraronsa abantu ni nabo bantu bagufana bakaguha ico baguha ikigirane bagufana kubwo bakubona ejo ubuzima buzohinduka urumva hari ikintu mpora niyigisha ku muntu wa mbere Samandari uramuzi Samandari abahajya kuri biro aba kwa kesi aradateye n'ikigongo Samandari yarampaye icigwa kidasanzwe Samandari alikuwa star yarageze muri etape bahigana na Satubi 2014 Samandari yarafise studio twarajanye na Samandari ahantu arambwira Sauda Samandari n'ubwenge nguno napa ngo pali kwa studio yangu ubwenge afise amarura ibintu yarafise twari turi
hariya urenze Carama Rubirizi nimba ari he niyo twari twajanye na Samandari acaranyereka studio zitatu idi zose zari ziwanje ariko uno munsi arihe urazicejo kabuki wowe uvyitwaye ko dukora umwuga umwe ugira jalousie mugenzi wawe ugakora n'ikibi kuwa ndakunda support y'abantu bari hanze barashigikiranirana uguye mu kiyasho nk'uwo muntu agiye kudufungisha yari yaguye mu kiyasho tuca tugenda kubifirma agenda kudufungisha ngo tuharagura agiye ama image eske ikintu namubajije ni bajya abandi hora ukorera iyo aba ari je bimbayeko ni bari kuzana kamera ukaza kumvumbura Sauda abana hari mu diaspora yamurunkiye amamiliyoni n'amamiliyoni rero yariye agomba yamusubize ntiyari kuza kufifirma ari kuronka ayo makuru we ntibari kuza akabuki rero tuje kukuraba wewe tukaza kubiraba kuvyerekana ukaca ni kofi nkakubitwa ubibaze wallahi barankubise ikofi kandi sinzopfa ndagibagiye video ndayifise nga muri telefone ntazopfa mpanaguye kandi nzoyishirako kumugaruka kwa n'ibintu byahabaye Ifa kubishirako. Je ndumva ko ari ho bishirako to. Gusa nubwo aba boss twama dukorera nabo nyene baba bafise ibintu by'iwabo. Ubuzima bw'umuntu iyo bwononeka. Yara telefonye boss amubwira ngo ya kesi ngo ukweli Bani bwa bundi bw'ubujyaje. Amushura rero abari kwarabigirira ibintu byose ya kesi. Just ndakabata bari mu rugo kugira ibintu byose ya kesi. Nabantu a kesi. Yagiye arafasha kugira ngo batera imbere no munsi ni bari ko baragirane bagomba kumuta hasi. Okay, Sauda naho waragerageje kubaho umenyekanisha ivyo na case. None wumva ko hari ikindi kintu kizoba kibi umusize ukamutera akazi. Je kwa nahagaritse akazi muri Wakalayi TV. Urabona ikaye? Muri Wakalayi ndi chef de personnel njejwe kura ibintu iki nariko ndagira control kugira ngo nje guhava ndayirungika ndabishikanye ne hariya urumva. Jesi nahagaritse je ndifuza akazi no nzoguma ngamuhira mbayeho gute sinye nanje nico kibazo niko ndakubaza kubera ni hahandi nyene numva nshaka kugira Jesi abwaye yuko sinzo ndamuhemukiye muhira barashavuye kandi mama aracafise ishavu ariko ndindiriye ko rihera kandi ntanyemerera kuva ngaha kubera naje ndacagifise ibintu by'ibizunguzungu sindamererwa neza gusa ndindiriye yuko mama niyagira niya ishavu ni ryahera nicare nawe nganire nawe nabasaza banje hama ndabiko bonyemera nkasubira ku kazi unashiramo n'akantu kakayifora kuzorafungura cyane pana gusura kugenda ukazi uwonzesha nonze simfungura byo gufungura ugafungura ugashiramo inguvu ugasura kandi ugakomera hama Imana iriho byose bizogenda neza. Merci shakuza kunda. Hama Sauda nukuri naenda gukumbuye cyane. Ibisi ni. Ariko mbe kujimbera kamera abakozi Inyishu Media. Wa musi mudusohora we nantuze nakoresha umwanya mutwirukana nujya mustomi yaragukubise. Umva nujya musi naherukana nawe ntawe ndi musi naherukana. Inyishu Media wa Wakalayi TV ndabakunda ndabashimira cyane gose ku masengesho mwagize ku bwanje ndabashimira cyane gose kubababaye baranyeretse urukundo hamwe je mvugani Sauda kumbe ndafise umuryango ufise umuryango aba bantu tugena nibaciye n'intege barumvise amajambo menshi ngo Sauda niyagwaye nibikino nibiki ariko mu nyuma naratanze ifoto ziwanje naratanze ifoto ziwanje ko harabazibonye ndi mu bitaro narazitanze apana zige bansanze mu kiganiro izindi jeje nyeke umsa nifotoye ndazitanga kubwo kwereka amajambo girene ntagabanuka kubwo kwereka abantu cya kintu ko arico ariko turi mu buzima mana abantu tumeze ico kimwe mu nyuma baravyerekanye baranyeretse urukundo rudasanzwe hari abantu benshi cyane gose barungitse audio baratelefone mama wanje abashitse kuza kundaba please kana badukora muga Landry promoter merci sana okay I guess done uko nyene merci Xlay boss wa Inyishu Media CEO merci sana yaragerageje nakuwa yaragerageje yarambaye hafi cyane gose kandi niyo yatumye basi ndamunamubabarira sami ndibutse urusaku hari urusaku nibutse mumbabarire mana bakunzi Inyishu Media mumbabarire nabamaze kumunya rusaku ari urundi nuze twaravuganye na ntuze na famba aravuga ati Sauda nafi kajya kanora kumvise Famba erega famba nuko ujyanye na meza je
Famba ndamuzi Famba naho muba mwicaranye ko muriko muravugana aragutuka je naramugeze kumwaza Famba none wowe umeze gute je Famba sindamushavurira yambwiye Sauda nuko mbayeho ngo nayihuriro TV nzi ko ndikiburandero none nije no bimukuramwe nace ndamureka Sauda nashaka fe je nanzigongira ko ndamukunda baranyanga ngo atora Sami ngo naraba induru zirabindu aha bivuga uko yaraje kundaba kwa muganga nawe agatima karacariwe yaraje kundaba kwa muganga Sauda ariko ndagushimiye cyane merci tubayaze byinshi cyane rwose n'ukuri ndaryohewe rwose gusa nakubwiye ugerageze gufungura vraiment dushaka kubona imbere ya kamera umeze gutyo kumvuga uko nanjye baranyahiye kuja imbere ya kamera turamubaza mukecuru hajya ni bukebuke abamere turabazi tugera turayaga nawe bukebuke gusa urarindirisha vuri here hamuvugane nawe gusa nsabye urabona ko muri mu mujyi wa mbere kunkoresha iganiro ndasabye AKS agiye kuza azovugane na mama hamwe na manager kwera hari ibintu nyene muhira bashaka nyene urumva kugira nsubire gukora rero bazoze bavugane na mama barabe kubonyemerera muhira kugenda gukora apa mashabu ndini magumu sina kazi ndafanya udagira akazi bro birakomeye cyane bakunzi banyishu media n'ukuri ubuzima bwo muri iki gihe utagira akazi ibintu biba bikomeye cyane Sauda ndaryoye cyane kuvugana nawe merci ndakuru ndagushimira cyane dukuragaruka kera ndafise umwe inguvu kandi Sauda n'ukuri Imana twakubaye hafi namwe ndagusengera mbati Sauda vraiment ko ukira ibintu bikagenda neza turashimira Imana kandi turashimira cyane n'abantu bose mwagerageje kwerekana urukundo kuri Sauda ni byiza cyane kandi iyo mugerageje kwerekana urukundo n'uwundi biramugira iki bimutera intege mwaragize neza hama dushimira n'abajournaliste dufise inyujyajya abajournaliste b'injyajya turabatahije hama tubashimira ni Inyishu Media turacari kumwe thank you